Witwa DJ Pole. Wow. DJ Pole mufiki gafri. Na kimwe ujya gusa. Kwanza ujya na kimwe dufa. Mugabo ico twafuye. Yeah. Na kimwe mufa ariko ari ikintu mwafuye. Ego. Na majambo yavuze abicishije ku kiganiro akoranye na Ozi. Nibaza benshi bakibonye. Yasuzuguye abaririmbyi b'u Burundi. Yeah. Muga abicishije kwa Dramati. Kuranyumva mugabo agacinyizo yaciye avugamwo yerekana yuko ko abaririmbyi b'u Burundi tunuka. Umva rero yavuze yuko ntiyashizemo filima kwanuka. No. Umviriza yavuze ari abaririmbyi. Winjiye muri studio. bafise amaodere anuka. Acatanga akarora avuga ati akarora yatanze yavuze ati abaririmbyi bo mu Rwanda benshi n'abadoktora barize. Bisigura yuko twege na Congereza twize na Gifaransa twize tuko bayiretre. Urumva? Rero niyo mpamvu rero yizanira abanyarwanda bize bagakora ama concert. Aho ayo majambo yasiguye neza nuko nyene. Ariko DJ Pole nta munyarwanda yafatiye indege filima yarihiye visa umurundi mugenzi wacu. Ivyo navyo ivyo sinaja vy'ama visa biki. Vy'ama visa birimo amacakubiri. Mbeka buki Satbi na hitera amaze gukora. Satbi ni bamutumye ko muri Afrima. Ni yari nomine. Bo kubera iki batamurondereye ayo maviza namba bakunda umuziki w'Uburundi Satbi akagenda base yari kunanirwa mugabo agashikamo ico gihugu. Yeah. Numva ko arimo agahaza. Uyu muziki wacu urimo abantu bawica. Nibavamwo umuziki wacu uzocutera imbere. Abo bantu atari bangani bande abantu nabo kwicwa. Parti zitatu. Aro parti y'abantu bafise abaririmbyi bikundira. Aro abandi bantu baba promoter bajejwe kumenyekanisha umuziki. Kuranyumva. Nibo bajejwe kuwuponda. Aro abandi bantu nabo ubu basige batuzaniramo ibintu vya North Sud. North Sud. Ivyo rero babireki. Baduza umuziki wacu. Bo aba ba DJ Pole bande bashaka bafate ritme yo mu Rwanda. Yeah. Kumwe bacinyije ba King James. Mu Rwanda ko bacinyiza. Kumwe ko racinyiza abandi baririmbyi. Abavukanyi babo baduge. Yeah. Ivyo nibyo bashaka bize nga mu Burundi. Stop. Jemvuze stop. Harakandi kanunga yarengeje ko fima. Ngo hama mumenye ko twebuke. Kimya. Bagize guke. Kubera iki ati indirimbo twivuze ko ya Frima Boy. Donc tuko turaduza Frima Boy direct. Mugana indirimbo Iga ndirimbo niyo rero ndakwibira ibanga niyo yanyinjirije amafaranga menshi cyane. Mu ma concert naronse ibiki ama clip nsohora ikirato naronse amadiri. Biciye kujya ndirimbo. Esther ni warimba na Olga nizi arona kandi kademo mwaririmbanye Estela utuzanira ubudemu nyene umuntu umenga abantu barabugaya ariko Frima Estela afise talent nonzanira abakobwa ngo bopinzana umvizwe ndirimbo Only You ugiye mwigeme afise talent ikomeye cyane namba nakoranye na Estanish cyane ababwira ikintu kimwe igiye ndirimbo ikirato abantu batayizi urukundo mu baririmbyi hari ikintu ngo rufasha ndetse hariho n'ikintu gwica Frima Boy twe tumuzi nk'umuntu yamya hamana na Kezdani ariko ubu mengo mwarakundanye ni showbiz muri pendana ya nafiki cyangwa mwarakundanye vya One two bakunzi bakoresha mu media mumeze gute mumeze bon ndabakunda ndabubaha ndabafana turiho ku bwanyu niyo mpamvu dutegezwa kubarondera ibintu bibashimisha kugira mubandanye muryoherwa ni Mr koresha umwanya tujye shose utacawa Mr vuguta vyume vyumye aba mizima ewan ni barakatiraidi ni na swaumu pole sana na swaumu ndazi mwamaze kuyimenyera turiko turayirangiza aba Kristo indwi nziza ya Pasika turacayihimbaza turi kumwe na Frima Boy umwanditsi w'indirimbo nyinshi Frima muramuzi guys Frima muramuzi abasi babantu murinda kuja kusigura ngo Frima ngo yavutse he ngo yabukuriye he ngo Frima ni giki Frima muramuzi vraiment muramuzi muramukunda kandi muramufana Frima Boy sana mzee ego nashi mezenez ego Frima Boy ewa naona mwili ni mwili mzee mwili nyumba turajya tujya neza
bo n'ubuzima bumeze neza gusa numva ngurira ku nzigo ngo ntuvyibuha sa ngurira ku nzigo ntuvyibuha Freema wavyibuha kubera ajya ni bo je ndagira ibintu bya bien nyene ubugari inyama ibiharage ndavanga ingurube kabisa yego uranaberewe bro uko mwasani wanapendezaga kweli bof usama fashion hari muzu wambara nkabona ati ngona ndabonye ivyo yambaye ndabibonye kumvi none iyo t-shirt iyo shirt na kepi ncenda bibona Fime na kiato naona tu direct kuna nigonga jinsi ya Puma na Kubaro na niua uko sawa lakini niko sawa Freema yo Love on Fire ikina pokele waje bo ndashima Imana uraziga ndirimbo yasohose mu bihe byinshi cyane yasohose mu abaririmbyi benshi basohoye indirimbo nyinshi benshi mugabo uko bayakiriye ndashima n'ubu bayakira neza kabisa mu mandonga madiri ndashima Imana ego when usohora video audio gusa y'indirimbo utegezwa gutanga na video byarananiye mu gihe atana amasho akoma comment kubonamo tubona ngo nkajya ruzo buri mu Kirundo berutse nkiyo bari kumuzinda amasho nkayo nyene ariko indirimbo za ugasanga kalite yazo n'ubunini bwazo ntibingana n'amasho Freema ronke Freema woni kama unafikiri izo show za uko ufaswe nyine unafikiri wanagairi wengi banubagaya umengo ziragukorora gafi mahera ubu nzoba mu Kirundo donc amafaranga naronse ndibaza arimo amafaranga naronse arimo aro audio video muri yo show yo mu Kirundo zoba nagiye na team Satura dancer ahantu bita ka chamba Gwambarangwe niyo nzoba ndi ku mupaka u Rwanda na Tanzania urumva urenganye Kirundo ayo namadiri turonga sinovanga y'Ibujumbura nja guteramije ari ata amafaranga turanonse kabisa kandi kwinjira ni 3000 5000 kandi yari baratanga amafaranga amakonseri yari barayitabira kuruta yini Bujumbura ari ni bugara amakonseri barakubita gujira mu gatondo rero jewe ayo makonseri muvuga ngo tutabonekamwo na makonseri nyene ategurwa n'abarundi kandi amakonseri ategurwa n'abantu bafisa abiwabo ushaka gukora indirimbo je nigeze gusora indirimbo itwikirato nakoranye na Estanish indirimbo gushika nubu uwishize no kuri radio umuntu wese arahagarara kumva amajambo arimo ni indirimbo gushika nubu ushaka kuyumva uri kumwe n'umuryango no kuraba n'amasanamu uri kumwe na papa wawe mukayiraba Mga indirimbo imeze neza ifite message ya bien aba Tanzania aba DJ Vasco barayivuze ko ikintu mugabo ngayi wacu bagize guke kimya bagize guke kubereka ati indirimbo twivuze ko ya Freema Boy donc tuko turaduza Freema Boy direct mugana indirimbo ijya ndirimbo niyo rero ndakwibira ibanga niyo yanyinjirije amafaranga menshi cyane mu ma concert naronse ibiki ama clip nsohora ikirato naronse amadiri biciye kujya ndirimbo Estanish muri show yaronse show baramubwira ikirato ubwira ati rimba ikirato Estanish eka uvuze Estanish eka mvuga ikintu kimwe ijya ndirimbo ikirato Estanish nigeze ayiposting ntigeze ayiposting oya mugari ni indirimbo rero yagiye itwara indirimbo ziwe zose ni indirimbo yasumba ubwizi indirimbo ziwe zose tutabeshanye ngira indirimbo ya Estanish izisumba ikirato ntaye tuvugisha ukuri mugabo igihe two turakora indirimbo ikirato na Estanish twarayikoze turi muri mood turasora video turi muri mood mugabo igomba isohoke acha araba pembeni ivyo bintu boni byanciye intege kuko umuziki w'Uburundi ndawuzi ni byanciye intege umuziki w'Uburundi ndawuzi ibintu byari bimeze neza Estanish yarafise ivyiwe kumbure mugabo indirimbo bakiriye neza ijya ndirimbo yaritwaye yonyene niyo yitwaye sinovuga ngo kanshimira mi pro kanshimire nde kanshimira no yaritwaye yonyene n'abaribonda baribana abantu bose nambanagi bakora mu magari Kirundo vibe y'ijya ndirimbo gushika nubu umuzi ni ikirato donc nukuvuga twarakoze indirimbo y'amateka twarakoze indirimbo y'amateka nyimo twakoze ni indirimbo abantu bazo n'umwana wanje azoyumva niyo mpamvu nagerageje gukora indirimbo umuntu n'abakera bakoze ikirato vraiment ni indirimbo yitwaye yonyene ndetse ni indirimbo nziza waramaze no kugira ingeso yo kuririmba turirimbo turi romantique cyimbo tumeze nk'utuzuki fashe nk'imwe warimba na Olga
Doucement. ariho nakandi kademo mwaririmbanye Estela Estela Yeah. utuzanira ubudemu nyene umuntu umenga abantu barabugaya ariko filma Estela afise talent nonzanira abakobwa ngo bopinzana umvizwe ndirimbo Only You ugiye mwigeme afise talent ikomeye cyane namba nakoranye na Estanish cyane ababwira ikintu kimwe igiye ndirimbo ikirato abantu batayizi igiye ni version ya kabiri version ya mbere twayikoze Estanish akiva muri eglise Jeffrey Maboy naratera imbere na Estanish ataratera imbere dukora indirimbo twese dukenye idusaba amafaranga y'ama video turabura turayibika na Estanish ni naho amafaranga tuzokora indirimbo dushaka tugira ibintu vya mariage bo indirimbo turayibika ikubita 3 ans 4 ans ego iyo ndirimbo urumva 4 ans Estanish ndamugira Estanish sha ubu tugiye muri 5 iyi ndirimbo ubona gute buko wamaze kuba muri lebo naje ubuntu buko buraza dukorero tuyisubiremo neza isoke na vibe abantu bayumve cha dukora iyo ndirimbo rero pops komureta pops ndavuga ati video munosho gukora video yari pops kandi niga video yakimwa amahigwe menshi pops uravye video yayo twayikoze muga iyi ndirimbo yacize isoka n'inguvu na video kabisa filma urukundo mu baririmbyi hari ikintu ngo rufasha ndetse hariho n'ikintu gwica filma boy twe tumuzi nk'umuntu yamya hamana na Kezdani ariko ubu mengo mwarakundanye ni showbiz muri pendana ya nafiki cyangwa mwarakundanye vya vuba Akesta vraiment twaranganye yari twamaze imisi twangana ilikuwa beef amajambo menshi narumva filma ngo naramuhaye indaro urepeti ngo ni pumbafu muravuga amajambo menshi Akesa akavuga ati ujya nta nico no muvuga kujya ngo numukongomani ukuntu kubitubingi sana mugatera amajambo umurosha gutuka uko ashaka ati ujya numukongomani iki mugabo ivyo twaciyemo na Akesi ni byinshi no bivuga ngango tubimare mugabo twaciye tubona yuko twese bati no Akesi none wewe dufiki turi mu muziki kora umuziki nje ngora umuziki turekare ma beef twese dukundane kuko abatwanga ni benshi dufise ibituzibira Akesi yaricaye yavuga ati yego ndibaza twakoze emission turi kumwe atabifu ihari ubu numu besto kandi turavugana gender free ariko barakuvumbuye film akora bijyo kama batata kumbanisha na Akesi nilikuwa niko naangalia nyumba chantier bacha barakugwako bakarita na Akesi ukayisho Akesi aho nyene umutima wo kurukundo turakuzama bo igiye kwanza ninababaye ngo ndibaza ati umutipe ko barinze bamunyereka iki reka tubihere bica birahera filma wowe wibaza yuko no muziki wacu uzokizwa niki kumengo na ufite inshingano cyane yo kubona umuziki wacu uba international cyane wowe wibaza yuko uzokizwa niki filma umuziki wacu urimo abantu bawica abo bantu nibavamwo umuziki uzocutera imbere uyu muziki wacu urimo abantu bawica nibavamwo umuziki wacu uzocutera imbere abo bantu atari bangani bande abantu nabo kwicwa parti zitatu aro parti y'abantu bafise abaririmbyi bikundira aro abandi bantu baba promoter bajejwe kumenyekanisha umuziki kuranyumva nibo bajejwe kuwuponda aro abandi bantu nabo ubu basige batuzaniramo ibintu vya North Seed urumva abaririmbyi bo bino reka tuyage gato kuri ico kintu ca North Seed film maze imisi ndakubona ku mbuga za urakunze kubivuga ko cyane ivyo bintu hari umuziki ngo wa North Seed ibintu vya North Seed ngo nibihagarare North Seed abo muri Noro ni bande abo muri Seed ni bande film North Seed ni kuvuga bajya baririmbyi bose bakoze bajya baririmbyi bakoze ba Larijo bande Larijo n'umuntu urimbya aririmba neza mugabo baragerageje gufuta izina Larijo nuwo muri Noro ari he karaoke akudesine masojero ero nabarimvyi bahe Noro fiba ko ku taxi byagenze gute Frima Bone muri mvyi wahe o muri Noro ubu ari he
pambania kivyake na Wow. bofasho. Niyo mpamvu ndakubwiye ati umuziki wacu ubu usigaye ufise ibibazo byinshi cyane. Yeah. Tutabeshanya rero ibintu vya Nord City. Ngira umuririmbyi wo muri Nord aza gukora ibiteramo ari. Bijya biteramo bategura vyabo bamaze kugira ama groupe yabo. Iyi groupe urumva bafise groupe bamaze gutegura. Yeah. Izo groupe bateguye, iyi groupe ni ivanga ikaza guteramisha kuri nuze Miki. Yeah. Ivuye kuri Miki kija he Crystal. Ivuye Crystal iyo groupe bategwiriho. Ivuye ngaho kija he kuri nuze kuri ariya kuri stade. Yeah. Ajya. Yeah. Kuri stade noir. Ni groupe yabo bajya barimvyi bajya nyene. Namuna batobera. Yeah. N'aba DJs babo. Ubu rero ya groupe yaraje no muri Nord. Yamaze kwatakana Nord. Mwa ifise abantu babo. Umuziki wacu ufise aba journaliste baramaze kwigabura kiri umujournaliste afise umurimvyi wiwe tutabeshanye. Yeah. Frima aho nyene utubwiye ati bakaja kuri Crystal bakaja hehe na hehe bifatanye nyene neza na posti wa posti nzuno munsi posting umugabo witwa DJ Pole. Wow. DJ Pole mufiki gafrima na kimwe ujya gusa kwanza ujya na kimwe dufa mugabo ico twafuye. Yeah. Na kimwe mufa ariko ari ikintu mwafuye. Yego na majambo yavuze abicishije ku kiganiro akoranye na Ozi. Ndibaza benshi bakibonye. Yasuzuguye abaririmbyi b'u Burundi. Yeah. Muga abicishije kwa Dramati. Kuranyumva mugabo agacinyizo yaciye avugamwo yerekana yuko ko abaririmbyi b'u Burundi tunuka. Umva rero yavuze yuko ntiyashizemo Frima kwanuka. No. Umviriza yavuze arabaririmbyi. Winjiye muri studio. bafise amaodere anuka. Wocha ugura studio kiruka. Ne muramaze guhurirayo na muri. Ari abaririmbyi. No, umva ndakubwire. Ndumuririmbyi. Please. Kijya kintu DJ Pole yavuze nituje kure yacishije mu bwinshi. Yerekanye yuko arabaririmbyi banuka. Nivyo turavuga vya Nord City. Yeah. Unomutse acatanga karorero. Acatanga karorero umviriza. Acatanga karorero avuga ati akarorero yatanze yavuze ati abaririmbyi mu Rwanda benshi n'abadoktora barize. Bisigura yuko twege na Congereza twize na Gifaransa twize tuko bayiretre. Urumva? Rero niyo mpamvu rero yizanira abanyarwanda bize bagakora amakonser. Aho ayo majambo yasiguye neza nuko nyene. Ariko DJ Pole nta munyarwanda yafatiye indege Frima yarihiye visa umurundi mugenzi wacu. Ivyo navyo ibyo sinaja vy'ama visa ibiki. Vy'ama visa birimo amacakubiri. Mbeka buki Satbi na hiti yaramaze gukora. Satbi ni bamutumye ko muri Afrima. Ni yari nomine. Bo kubera iki batamurondereye ayo maviza namba bakunda umuziki w'u Burundi Satbi akagenda base yari kunanirwa mugabo agashikamo ico gihugu. Yeah. Numva ko arimo agahaza. Frima aho nyene wewe umenguri kushigikira Fizo kweri no ntambara umengo Fizo niwe yatangaje ati ndatanguje intambara kumengo ushigikiye Fizo gafuna. Na ntambara ndimwo. Je ndigiswe kinobera. Jewe umuziki wanje support ndibaza turakora cyane barabibona twarakoze indirimbo nyinshi barazica barazifata bo hageze ko nitubandanye kwibabaza ku mitima tuvuga ivyo tubona. Big Fizo afise ivyo bafana Pole mugato turaba ivyo bavuga ariko Fizo niwe yamucokonoye ngo numudimu iyo batukana na Fizo naje mu kuvuga ngo abaririmbyi benshi baranuka. Wewe uri kupwe yo kuvuga ati yafatiye muri rusangi ega bijya bintu enda kubwire man wowe numvise akubwira abaririmbyi biwe abakeneye ama parfum iki icyo nakubwira akoresha umwanya cyo turambara turambara we ajya nagomba ndamubwire DJ Pole mu baririmbyi bambara Frima Boy aza kurikire Frima Boy nawe arambara cyo twambaye kabisa pana ivyo mbere no turambara tubishase apara byo kuvuga ngo abaririmbyi rero ngo bu Burundi bamwe yabivuze nabi kandi byambabaje bica biboneka yuko harimo ibintu biri memeze uko uraza abaririmbyi bamaze kwica batakaye mu muziki bivanye n'ibinyene ugazora indirimbo ibaye hit ukagenda umaze kuba muri Nord ukagenda ari umuririmbyi yitwa Frank Generation 80 ninda tamuzi ubaba kumutakuro yaceza muri Nord baca barafuta nijyo kosa yakoze re barakoropa akiri mu ijabe baramuvuga
urumva umenga no muri noro twe dutora ivyuma tukaba barogota amabyuma. Sasa umuziki urimo politike si politike y'ibiki no ni politike y'umuziki bashaka ababi wabo bavume akamwana wa mama uyu ava kwa mama. Ariko Frima ivyo byose birafise intandaro yavyo. Turafise amicale de musiciens urakunze kuyikora. Achana na amicale. Amicale de musiciens. Amicale de musiciens nefise amakosa ibihumbi. Ndagusubiremo kuri amicale de musiciens. Ikosa bafise. Bright no irongoye. Ego. Nk'ubu je ndakubaze wewe muri amicale de musiciens mu kigega cya bafise angahe? Mu kigega cyabo ntawe uyazi ko ntibarigera bayatubwira. Bamaze gukora iki kinjiza ayo mahera. Ariko ikigega ni amicale de musiciens nyine baje hamwe bakavuga ati kukwezi umuririmbyi azohora atangaya. Wo umuririmbyi ubu uramaze gutanga kukwezi ninde? Bo bivuga we yatanga Frima bovuga ati kwezi Frima. Ni organize. Ni bari organize. Umva ndakubwire. Amicale de musiciens ishaka kuba nkige ya member. Sorry ko mvuga member no muyisi yarigiriye mugabo ndabivuze. Na Silas Damara. Wagenda wava gutembera ugashika kuri amicale de musiciens kwa ugaca kuri hajya ku biro byabo ugasanga baryamye. Bamwe bako barumva amakuru mu Kirundi. Abandi babiryamiye abandi barirara ku mameza. Nivyo bashaka kutuzanira kandi n'ubu. Amicale de musiciens yaguruka ikore. Irabi ibibazo biri mu muziki. Ikore gute Frima kumwe ngo bobo. Reka ndabaye umuco. Ubu amicale de musiciens wombwire ko amafaranga babuze mu kigega kubera iki? Irafise gutegura ama festival. N'igihe amicale de musiciens maze gutegura festival. Ibikira bari bose. Urazi bagize rindira. Amicale de musiciens ivuze ati reka dutegure festival turonga amafaranga n'abarinzi baronga amafaranga. Yo bikora. Yo bikora. Mugabo rero uno musi na muririmbyi w'u Burundi aguma yidoga kwereka amicale de musiciens. Ubu bagize ati festival yobera igitega. Abarinzi b'igitega nini Bujumbura bahure kuri stade yari ya igitega. Tukagira mu gatondo ikaba ari evenement ikomeye cyane. Tugategura n'ibiga by'ama match biki amafaranga yinjira toyashira he mu kigega cya amicale. Ama sponsor bose aba Brarudi niyo baha. Aya limitere niyo tanga ama sponsor. Mugabo ugiyariya na migambi bafise. Ivyo vyumviro we numva umengo birarashye. Umaze gukora kugira ivyo vyumviro bibashikire barabe ko bikorera. Twarasavye inama ya bose apana yo kuvuga ngo dukeneye abarimvyi bari muri amicale. Abarimvyi bari muri amicale ni bakeyi. Bavuga ati abarimvyi turabakeneye kuko ari amicale igize inama y'abarimvyi bose. Ari benshi yoronga abamambre bakaja no muri amicale. Mugabo nitegura ayo manuze. Izo nama dushaka inama rero duvuga ibibazo dufise. Dufise ibibazo vyinshi we. Aho nyene Frima iyo amicale de musiciens nyene iranidogerwa n'abandi yuko hariho ibintu bimwe itinjiramo kandi byari bikenewe. Akarorero hari kete baherutse kwandika. Barakomya ahantu kana baravuga ati ibi bintu biriko biraba. Two turabibona tuzoraba ico dukoze. Frima ntubona yuko hari ibintu baraba akavuga ati one day tuzobikorera kuko umuvyeyi naheru nta hanu umwana uko nyene. Ijya kete bandise vraiment reka ndayishimire. Urumva ivyo turavugana ngaha vyose biri mirya kete. Arimo agahaze. Amicale de musiciens maze kubona yuko abaririmbyi bamwe ata concert nimwe baronka. Abaririmbyi bamwe atana kintu na kimwe ubu bakironka. Ugasanga umuririmbyi aritanze yasohoye audio video. Indirimbo ikagenda uko ata concert ata gutumigwa basi atana merci. Uriripa ba nani bajonera ama video ma audio banani balitumika kuri pambana nyuri we kuri tiama mastering za atari zero impact. Umuntu agacakira kege gikorwa cawe zero. Mugabo bikaca bibabaza kubona basi okay acakire zero mugabo habaye ama concert iciye kwa naka acazana abarimvyi biwe. Concert iciye kwa Mipro azana abarimvyi biwe. Concert iciye kwa Ande azana biwiwe. Concert iciye kwa Pole azana biwe. Urumva umuboss akeneye ni bage bacabaza. Iciye kwa Toussaint aciye arondera bajyanyi. Baca bazana abari ariko bose ngo niho bakwiga. Frima nk'ubu bo muhikiraka ati uraba barimvyi batanu muzokorana iki gikugu. Frima yotora abandi. Jewe canora abo twagoranye. Abo to turagorana. Ni benshi. Ni benshi. Bakina bararijo. Darijo yakoze n'indirimbo nziza. None. Kabuki basi ukavuga ati ko umuntu reka tumwamagara ikubite n'imbere y'abantu. Imagine. Twasohoye indirimbo ikirato
na concert nimwe bamamagaye mugaye indirimbo gura n'umujournaliste indirimbo yawe iramara ni hypocrite hiyo sasa nimba yaga Isaac uje hageze zamura abaririmbyi iradio yanyu irakurikirwa nimuzamura abaririmbyi ibyabaye mu nyuma ikakuwa sasa ndo ebana yani nyimbo inakuwa ni kupitisha kama habari vupu irarenganye vupu ongelea umuririmbyi injira mu mizi yindi injira mu muziki uvuge amakuru umuririmbyi uvuze indirimbo imwe muvuga n'amakuru yiwe abantu bumva amakuru umuririmbyi apana guplayinga go pu iheze go pu ngo twahejeje kugusupporting no ivyo ni bisanzwe n'ama studio baravuza indirimbo y'abaririmbyi Frima tugaruke gato kuri jakete kuko inandaro ya byose ni jakete jakete rimaze gusohoka amajambo mese yaravuzwe ndetse n'abasesanguzi baragira ico babisesanguyeko ariko rero jakete hari umuntu ryari rikwiye kugira gushikira kwanza mu minwe akaraba akavuga ati irikete ngira ndarisanzaze mu ntare zanje Alenova rongo yabamenyesha makuru yarakwiye gufata jakete akavuga ati irikete ryasohotse ryavuye kuri Amicale des Musiciens rishikira kuri president wabamenyesha makuru benda kubaze gatoye mwe mumaze gukoresha ubwinama na Alenova kangahe Alenova nta journalist nta narim uruva ko ari bibazo na Alenova kwe kubakoresha inama ba journalist ama kacarondera n'abaririmbyi bamwe tukagira débat ikibuze ni débat urumva bakazana bo onye ba journalist bagashiramo n'abaririmbyi age tukarabana guke nitwicarane nabo tukarabana tukagira débat ba journalist aba DJs bose tukicarana ngaha mugabo na madeba hari bavuga ati ngo abarimvyi bo mu Rwanda cyangwa abarimvyi bohe ngo bari organiza ngo bajya banyi barafibo donc numvise Paul avuga ngo bajya bamaze kwitahura bamaze kwitahura gute shaka kumva ico kintu yavuze kwitahura gute tani turitahura mu myaka tumaze gukora umuziki ubu Paul no abonye yuko abarundi ataritegura mu muziki mu kuvuga bari yumvira Paul n'umuntu ni mheshimiwa eko na gisi watu wanamheshimu na reki ivyo onyi na kore bijya bintu vy'umuziki nyene vyo kuorganiza ama concert na reke bijya kuko abaririmbyi b'u Burundi ashizemo bijya ariko arabateranya na reke bijya ngo unaka uyu ni wa mota abandi baranuka bijya nabireke bijya bizotuma karriere yo gutegura imiziki ama concert abantu banga no kuvyitabira Frima ico kintu uri kuravuga ngo ni débat aje hari post mbonye ya Arnovich mbe urawemera ntorubona yuko Arnovich nanagitambikaga mu bitu sometimes akavuga n'ukuri Frima umwanyuma kuba ari post yanditse ndabaramukije ngo agasozi kinanurwo akayabagabo babona ibintu biri kuba umugani no kubicira nawe ntumuhenere akwita ikiburanyo base ko nzi yo point of view nanzi yako uguheneye ntumuhenere akwita ikiburanyo yego ananza napo ya kwanza ngo intambara zose zavuye aho ubu mutugejeje mu bahutu n'abatutsi muri abantu mukuze babasaza gusaho kweri mwananiwe no kwicara ngo muyage nk'abagabo ushaka ko ibibazo bigaruka bihere muri mwebwe komeza tuzobandika mu bitabo kweri ivyo sivyo to turavuga ngaha je navuze amacakubiri y'umuziki we aduduriye ko abahutu n'abatutsi donc biravye gusubira inyuma nivyo biriho biriko biraba arabarinzi benshi bihenze ko bakabahiti mu nyuma bagaca babakasa sabi wacu ivyo rero babireke baduza umuziki wacu bo aba ba DJ Paul bande bashaka bafate ritme yo mu Rwanda kumwe bacinyije ba King James mu Rwanda bakora bacinyiza kumwe bakora cinyiza abandi baririmbyi abavukanyi babo baduge ivyo nibyo bashaka bize nga mu Burundi stop je mvuze stop harakandi kantu nga yarengeje ko Frima ngo hama mumenye ko twebwe abaririmbyi dufise abafana mu mpande zose nta muhutu nta mututsi nta mutwa turirimbira abarundi ivyo bintu rero bihagarare voilà uno musi jengi ikirundo aho mushopa takyabana sinzi abaza kuza mu ishoni bande urumva ico kintu
imagine rero Arnovich arabivuze yigeze kuba hito akini mbofi ni kosa Frima sikosa koze si kosa umuntu aravuga ikiri ku mutima ico kintu cara abaririmbyi benshi arabigifise ubu masojero rero bari mubiki wababwira ngo bagaruke mu muziki ninde waba promo ninde waba promo babanza kubazaho bava mu Kamenge reka tubonanye n'aba bino wo mwijabe ivyo tuvyihoze rero baduze umuziki wacu ni mwiza cyane Fizo namba yavuze biga arafise ishari Fizo numu legend azi ivyo yabonye mu muziki yabonye kure urazi ico ndakubwira ikintu canke mbaza abafanzi bo muziki ndundi sigurira Bantu Boy genda kigusigurire rero Bantu Boy bisigurike Bantu Boy jenzi kwa lirebo ya Big Fizzo bisigurike Bantu Fizo arukuntu yagisiguye ngo ni kibantu singira bisiguye ukuntu Bantu n'abantu bo muri South Africa bajya bakera bacinyize bacinyi abazungu baguma bacinyiza aba Bantu ba esclave bazamani bari muri South Africa bakomoka kwa Mandela ari mpamvu Fizo yise Bantu Boy arafise impamvu rero tutahure kabuki yise Bantu Boy Fizo yabonye kure ibi bintu by'umuziki wacu Kidumu Kibido kabuki adashaka gukorera muri iyi game yo ngaha akaguma yigumira muri Kenya urya ni Bantu Boy urumva bajya bose n'aba Bantu Boy ari impamvu bro umuziki rero wacu ugeze ahantu ubu nje nakubaze mbwira izina rya ministre wa jeunesse uramuzi oya nta zina giwenzi araba jeunesse na sport culture ari muri sport ministre namba utumva injira mu muziki rero udufashe ntabwo ari umubantu rero wewe navyonzi ako yinjire mu muziki adufashe atugirisha inama bashigikira umuziki uduge aho umuziki wacu bibaza ngo tuzoshika kure Diamond yavuze gute mwebwe abarimvyi b'u Burundi imiziki yanyu yerera mu Rwanda ari impamvu yavuze ko eriki twese ivyumviro dufise to turabira abana twatanga umuziki imbere yabo uno musi Diamond avuga ati imiziki yanyu yerera mu Rwanda kwe dusangiye indimi kandi bamwe bashaka kuvuga umuziki nabi nibajyanye ne baba promoter bashaka kudufata nabi rero badushigikire rero bareke ivyo bintu tubandanye bya bintu vya kera kera hari ama concert ya Saka Plage kuri beach zigya concert zajyamo abantu bose ivuge na ku beach ni kera umuziki ngaha wabangayi wabona basigaye aha ku Mukamenge wabona abantu ama concert z'aba one people zo ngaha anye ku Gasenya ayo ma concert ari ubu tusanga bagweze ngo tugiye ngo Zion Beach Mickey Club Miki zo urumva nizo ni shasha ziko ziraza kandi rero ayo ma concert rero bafise abantu babo batumira nawo ari boss ushaka kufati umurimvyi arimvye indirimbo turamukeneye wapi boss dufise abandi reka dufise abanya bani bo bariho toraba urumva ngere bimeze umuziki wacu akamwana wa mama rero ama TV online nazamuki Frima Simbizi yavuze ninde Simbizi wa Semavumba yavuze ngo Fizo ngo ninde uyo Semavumba Simbizi umunyoni nawenzi ndamumva mugabo ariko hari amakuru ahora atanga abantu bakavuga ati voilà uvuze ukuri yaratatse Fizo aravuga ati Fizo arafise umwana nawe ne umudimudimu no umviriza ivyo vyihoze Semavumba abantu bamo bigira ba promoter babihebe abibafanani vraiment siniko ndamutuka na azararaba ivyo ari nituramenya uruhanda arimwo ari mu muziki ari mu baponda umuziki ari mu bacinyiza umuziki abo nibo dudashaka muri indasi dushaka abantu bavuga umuziki bavuga ibiri mu muziki apara kuvuga ngo muri pepesa DJ Prama mahera ndamufasha guponda ako promoter acha njala gabanya inzara njalo unaionyesha
we ja mu muziki promoting umuziki wacu abo nibo tudashaka mu muziki kubwira ko ashaka gukora ivyunguka atamwanya wo gutayiruka inyuma y'ibintu nangorane ajerewe akora ivyo yunguka apana kuza ivyo nibyo tudashaka mu muziki vuga ibibazo dufise mu muziki araba promoter batabona ivyo biko biraba mu muziki arandiri promoter n'umunyakamenge n'umupeti yakuriye mu Kamenge mugabo umenga bikiriri ubuzima wowe ibaza yuko ivyo arimo kwanza viko bien nini bien nini ifena ndio maisha tuache kwa tuna fake life tupromote muziki wa Burundi dukundu muziki dukundisha Barundi muziki apana kwita umupromota w'Uburundi ukandika ko Burundi mugabo ufise ivyo bicinyiza umuziki ukawufisa abarimvyi biwawe nibikunda fumu biyagari ko Landry Genzi yari inshuti yawe magara Frima yari inshuti yawe sana naco dufa ndiko ndakebura bahaguruke bavuge dushaka umuziki wacu umeruko ni sawa kubaka imbuga zawe gerageza ro ngene wazubase n'abafanzi b'umuziki Burundi bakundisha umuziki rero apana kubusha kuzana ivyo wawe nyene gupostinga ngo nini unaposti utumbu kila siku posti muziki aba promoter ubemerera iki Frima aba promoter naco dufa ndabakunda mugaro aba promoter bamwe bafise ivyo byandikira byo gushaka guteranya bari kandi si bamwe barimwo n'ubufanzi urumva ugasanga umupromoter n'umufanzi wanaka yandika ivyo ashaka kugira ngo aponde koresha umwanya cyangwa kubera aponde Frima boy umupromoter yigira umupromoter umpetito namba rida demana je ne sais pas nonyene yara ponze ara postinga ponda Frima boy kuba kizina liragoye twavuye kure n'izina ryacu ugasanga umuntu yiste ko akunda umuziki w'Uburundi agerageza guponda wewe aguturuka agushire hasi mu bintu mu myaka wakoze wagushire hasi mu minota 2 ico nagomba kumubwira ati niyubaka izina apana guca mu bandi bantu niyubaka kore to turakora toge turi muri bo bajya bafise bajya bakomoka mu bandi toge dufise ivyo turimwo kandi bajya badema ni demayi ninde demana uyo demana nabandanya akora umuziki yinjire mu muziki hari n'ikintu utayiro aho nyene Frima uyo demana nyene yavuze ati abarinje b'Abarundi ngo nibaririmbe ngo indirimbo zisa ngo indirimbo zitambika njo zire benturi kanatumika ivyo torabiririmbye kera iga bakora vuga ngo ni Afro Buja je nakoze indirimbo yitwa jirani wangu wewe unanisumbu iga ni Afro Buja nayikoranye na Masoja yabaye hit nakoze hit iga ni Afro narazikoze izo wakisema uburereka bahanura izo zose za indirimbo zisa yani Uburundi bugire originalite yawo Uburundi bugire Uburundi bufise imiziki yabo nakoze indirimbo ikirato indirimbo z'ikirundi originalite y'Uburundi nukuvuga rero bijya ko atubwira ujya mupeti n'umufanzi ni chawa ache biyo bito ni chawa ni chawa munyatujiko nyanashimamia unasikia arachirondera rero ache kwa anataka kusigura vitu wenye hataweza nareke biga twe dukora umuziki nidushaka abantu nkabajya badutobera nagende mabi wabo apostinge bajya biwabo apostinge bajya bashumi biwe toga tureke dukora umuziki naho mwaducinyije mugashaka ko twiruka umuziki tuwuhebe tugira iki tuko turakora Imana Frima boy ni muririmbyi akora audio video na konsere zanyu muzombona na makonsere ziganyene mugira ubushumi iki mugabo Imana yadufasha tugasora zigya video kandi zikomeye numva ko dufise inguvu mugo sanga umuntu ashaka kuguca intege uhebe nakajya gato wari ufise agatware urasikia aho ajaba uno musi banuze uno musi ninde aba comedy bagasore bako wapi bako ari abantu batabona turabibona bako wanatoa kwa bana banatia bengine mutima alirizika na gari sawa wengine wanarizika kupanda maamvio zile ni akili original sasa sisi
tutahure ivyo turimo kwanza twitahure umenisikia mutima amerizika na gari wengine wamerizika kwenda marere turu Bulaya umenielewa sasa muziki wetu uko unaenda pengine komedi Abel anatoa masinema sana sifa zinapewa wengine unanisikia abandi rero ico rero nico kiko kirica umuziki wacu Freema sorry neza kaitika simu taba nta kibazo ni muri bwabo mwenyene allo bahakiri muzima kuko arashobora no kudekona gatoyi bijya vyose yakoze vyamugize legend bigapfa Freema aremeranya n'ivyo bintu gute nta legend yitwa legend akiri muzima witwa legend warapfuye kuko niho nivyo nk'ubu je Freema boy nitavye Imana baca bamposting uga yaraniwe no gupostinga link yiwanje nkiri muzima aca posting sha Freema boy yarapfuye yarakora yari umukozi baca baposting baozi bose baje bapostinga Freema boy yarapfuye mugabo igihe nkiri muzima na link yanje barashira no kuri page zabo imagine canke ngizi gisanga nkaja mu mimba canke ngizi gisanga nkaja mu gasho Freema boy yafunzwe content baca barondera ukuntu bankura mu gasho nka Bauden kugira bace bavuma mu mapaje zabo rero tumenye rero umuziki wacu ukoresha umwanya urimo agahazi DJ Paulin stop ivyo bintu subira udusaba imbabazi dusaba imbabazi agaruka asaba imbabazi yavuze nabi yaratuswe ga Freema yaratuswe ivyo yatuswe yari kwishura urya batukanye toge rero turanuka gute nivyo cyatubaze tutunuka gute we nwanyumvise na jemeze gute mimi numvise umota sa parfait si 8000 kandi 7000 pakota ya 10000 sasa wokwambara amarore ya 15000 wakosa parfait ya 8000 abarimvyi banuka ubabona wenyene abarimvyi banuka urababona wenyene musani mana nuko utamuona bakina Bauden bakina nani awajipaki madodoro bali utawaona lakini piko watu utaona unasema wiwi kuswaga kabisa Freema boy tuja mu musozo hari ikintu kimwe nashaka tuyage ko gatoyi Freema uno muziki uragoye yani uraremereye cyane mu gihe ufise abantu bawufise mu kiganza bavuga ati twe turica tugakiza yego ivyo bintu biriho akuzwe nikamurikwa hari abantu babona yuko bica bagakiza uno muziki wacu Freema nta kuntu none wowe uvuga ati reka twubake entertainment yacu boy icyo kintu nashaka kubwira nigeze kubwira umuririmbyi witwa Mr Lee Burundi naramubwiye muhungu uririmba neza ukora neza kuhaje banza ubaka imbuga zawe uzutange umunsi uzoshirako ikintu cyawe ukabona ni message envoyé uzokuriyubaka kuko ari abantu benshi babona yuko bafise imbuga zabo zimeze neza kugupostinga we abona yuko ariko aratumwanya yofuma ashirako inkuru za Brice Melody aho gushira inkuru ziwawe rero twebwe ikintu kitwishe abarimvyi ni bari update wasanga ari hit mugabo gasanga ibintu byo gupostinga ni gaki rero tumenye rero yuko tubanza kubaka imbuga zacu aya media azoronka inkuru ziciye kuziga mbuga zacu je simbabazwa no kuvuga ati sida ikiganiro singora kuri Buja FM cyangwa singora iki mugabo ari impamvu kumbure ari umunsi bazoduhamagara bitagikunda batange kuvuga ko tugara umuziki wacu uragoye dusavye amicale des musiciens muri rusangi yamagaza aba DJs aba journalistes aba promoter aba TV online bose twicare barondera ahantu hanini bazana ama micro dufise ibibazo tuzobaza izo débat nizo zijo zituma uwo muziki tuko turiyumvira bya politique y'umuziki uhere Freema gusozera rero
tusore ku muvukanyi wacu Mbidata bengi benshi bavuga ngo yarazimye Ah. ariko Mbidata numwe yami avuga pole ashira amanyanga ya pole agaragaza gashafa afitiye pole uno munsi ariko arakora indirimbo na Fizo. Iyo ndirimbo sinzi kava iyo yavuye sinzire neza, iyo ndirimbo yitwa ngo umudimu. Nyuma behind ya cover hariyo DJ Pole, sura ya DJ Pole. Frima ntuna yuko umengo Mbidata na ikarajitia mu vita yenye unafikiri iyo ndirimbo isohose noca ndayiponda ari impamvu kabuki bashira baririmba Pole awezi fura iyo nyimbo itoki nkumva iyo ndirimbo isohose baponda Pole Mbidata batumye Fizo aguye hasi abariko raduza Pole Fizo ni legend kora umuziki wawe bro umuziki wa ufisa abafanzi bakune imiziki yawe bazi Fizo ari indirimbo za Orabaju kubita indirimbo zawe bro ivyo vy'imidumbi niki umidumbi rekana navyo Mbidata numwandisi mwiza nakora indirimbo na Fizo ya bien ivyo vya numva ndirimbo kweli ariyo guponda Pole jewe nzoca ndayiponda ndabivuze ngaha nzo kandi nibaze bamfate nabi bazoko bagize ikosa rikomeye cyane ishavu ryo kuja muri studio fata iryo shavu urikorera indirimbo isore na video nziza abantu bayipromoting wakoranye na Fizo deja indirimbo izo bifise base kora indirimbo ya bien pana vyo kuririmba ngo kuririmbira umuntu kandi umuntu nyene bana nzoca ndayiponda nafanya kwa upande wa pili kweli Frima dusozere no kuri Kirungo umutima ari bana maarufu sana mu minsi mikeyi cyane mbaka wakamwimbia atama muziki Frima kweka ataririmbye indirimbo zose je nazipinze kabuki basohora ngo Kirungo Jadix jua nini imagine shiri indi titre ndimbo yawe yari nziza shiri bindi bintu reka kujana nibihe bitajanye nanyibisha Daboja shaifuta ata Daboja shaifuta ku YouTube wow bien joué Daboja yakoresheje ubwenge big up Daboja Kirungo nibiki ubu rero hasoso wundi mukobwa yagize bamwite sauce tomate uzusosora indirimbo sauce tomate no tureke kujana nibihe bitajana iyo Kirungo wapi uoni Kirungo ari yarazi Bujumbura arunge poa sisi hatutaki biwe tunataka muziki wetu usonge mbele ndio dushaka hari n'abantu benshi bavuze ngo iyo ndirimbo apana turayanse abandi ati iyo ndirimbo ni sawa Frima nawe akabavuza ati iyo ndirimbo kabisa ivyo si bintu ariko Frima update nayibumenga ibikenewe muri nda ko hari abantu baririmbira umuntu yapfuye canke ikiza ngo corona ngo Ebola bakarimba indirimbo za corona okaja muri studio karimba corona we corona wari umvise yuko iriho uwize kuva yuko corona iriho ko badubesha abazungu warafuye na corona nibakubwira ngo karaba mu mazi wapfuye abantu imbere yo kujya wano wakaraba je akaraba ni none kutwigisha gukaraba ngo ubukize corona nitujanye nibihe banzurabe ririmba sida irahari ririmba ya masida uronge amafaranga diabete ririmba diabete ziriho turirimba ibintu byubaka uronge sponsor Kirungo ni nani mwanamke mwenyewe mbaya na ndugu yetu alimba Kajala lakini Frima Kajala yego boga arafisi ivyari yako ararondera kandi yarabironse yarabironse yararirimbye Kajala aronga ama media aja Tanzania barabonana yagize base iboneka bo abo barimvye Kirungo bagende bamurondere Kirungo kubona Jadix ja Kirundo ukubite na picha utwereke yuko muri kumwe au ufite video Queen video cyangwa ugende umufate umugire Queen video tubone ko ari Kirungo nyene waririmba ngo araryoshe ngo araryoshe Kirungo iyo mikino yawe yo gucubana bo yo ambwira rero iyo ndirimbo ya Kirungo sivyo twache twakoze indirimbo zubaka Love on Fire ucugenda ufata indirimbo ya Frima Boy tererari uje Kirungo kuri radio Kirungo ngo iyo mikino yo gucubana ngura kaze ngo kiratota ngo imbari kiratose
nivyo kurambira rero nivyo kurambira tifyo ko utaririmba ibishego turekane nivyo vya kirungo dukora umuziki dufise ibibazo vyinshi my god uro munsi bashani kwine bari he shani kwine yazoye EP album iri he ko mutayivuga yazoye cover ya video aba promoter bangaye bari posti ta contrat moya shani kwine mimi naona hapa Burundi mugabo contrat zironga abari mu upande wa pili lakini upande wa pili hivi kule piko upande wa pili upande wa kwanza upande wa pili best rapper ninde mu Burundi best rapper best rapper mimi nasikiaga bengi basema ngo ni beef ariko je nta matora ndigera mbona mva ngo beef eza ngo ndiko ndakubaza Jesse niko ndavuga uzobimenya muga mu muziki turimwo uragoye gutahura best rapper kubera iki piko upande wa pili Frima ari kigani umengo gikoranya gashavu kenshi muta bo dufise ishavu dafise ishavu kandi rero ishavu rikomeye cyane none nasoye indirimbo yanje kuri Iteka FM ari umuntu yanyandikiye Frima tuguhe emission lipa pesa fulani urumva liya mafaranga ya naya kuri ikiganiro ngango tuguhe ikiganiro nilipe pesa fulani umuziki wacu kulipa sio tatizo turalia na ma video iki kabuko nyandikiye ndiya mafaranga umikiganiro radio mugabo ndiko ndenga ndi mu muduga nkumva indirimbo anje zivuzwa cengo bitafrenge nde kubitwarira nibikunda rero we umugigano bagusavye amahera ariko indirimbo yawe hari n'umuntu yatahije akayisaba bakayivuza nzozo ndabafate nibikunda rero please namba munyumva aba presenter ba Iteka nimureke ivyo bintu byo nzyakera promoting umuziki w'umuntu aro promotion aro partie ya promotion umuntu mugira ati ushobora kuriha uku kugira ngo uronke promotion ikiganiro ni kiganiro shaka nange message nk'umuririmbyi w'Uburundi ibyo tuvyihoze ibidutesha umwanya kabisa message bayumvise kabisa Frima boy abakuzi barakuzi abakwemera barakwemera nubwo abapinga batabura ariko Frima boy nje ndamuzi nk'umuntu yamye ari mu ntambara Frima kweri Jesse ndabona kabisa Frima yemewe ashingirwa intahe yani Frima ntarigera abankujya muntu avuga kamwanka Frima bizorangirira hemuta wita bakyaga ivi uri giswi kinobera uzoja hamwe na birahera kuko ubu dufise amakolabo fise kolabo zine ahanye ni mu gihugu kandi zikomeye mwa turaraba kuzirekura mu ibi bintu aracarimwo induru z'umuziki mwa tuzozirekura dufise ega bisaba amakolabo muga kolabo bisaba indirimbo izo ndirimbo mushaka twaraziteguye vuba kandi wenyene uzoshingira inaye rero didusho gusora izo ndirimbo zigwe hasi nka album ya DJ Pro DJ Pro ya album yarigeze gusora EP sinzi cyangwa album sinzi aho bayishize kifire mpako basani bengi apa bashaga potea kabisa gusora DJ Pro atagura gutanga ama award urumva nari kwa musani kubera iki ubona ko ari ikintu acakita Swahili nambari Swahili Nation avuga ati izi award ndaziereza abaririmbyi b'abaswahili bavuga igiswahili kubera iki abona yuko ikote kule kote upande wa pili washaga funga ari urubuye urukuta rukomeye cyane rero ekamanura aba batipe abakinyi ba Mareresi Abel urakora sifa zinapewa wengine sinzi ko yacumvise ico kintu urakora cyane mugabo amateka bakahereza abandi faut voir famba samba famba urakora comedy amateka bakahereza abandi nuritahura una bendi tumika abaririmbyi muko murakora mugabo ubu twageze yuko
tudakoze indirimbo imidiyo y'abanyarwanda nituvuma no kora ijya midiyo yiwawe nyene tuzosika nifuza bijyanye ikimbabaza niko dukubita ijya midiyo y'abanyarwanda muga ariya nibavuza indirimbo zacu abatanzania njo nibabahamagara n'amasho aba bapeta amadi ngira rero abaririmbyi bamaze kuja gukora amakonseri mu Rwanda babatumako na hamwe muri Tanzania njo kabisa abatujuye Kampala njo abatujuye Kongo njo sisemi ushaka gukora konseri ni mu Buvira Bukavu pasi nyumbani hapo ukivuka tukatumba ubushize muri Kongo rero ikintu rero gihari dukore twemeze abantu ko dushoboye mu miziki yacu iyi miziki yacu nyene izo dushikana kure ige nyene bayanga iyi miziki bako baranga nizo dushikana kure ni nayo yabubatse iyo miziki nyene banga iyo miziki banga niyo yadushikanye aho turi niyo yanyise Frima Boy aho ndi benshi babona niyo turi ugasanga ivyo dukora vyose umuntu umwe akaza agashaka gushiramo amazi mabisi yo kuguponda ayereke abafanzi yuko uri umuntu udashoboye mu myaka wari umaze ukora abo nibo tudashaka kabisa aba promote fake ntubashaka promoting umuziki mwiza w'abarundi kandi igituma imiziki y'abanyarwanda ivuma ngako beriki aba DJs ashaka kubita Burna Boy acha mixa n'abanyarwanda mu Burundi rero muri club uzugenda je namaze gutemberera club nyinshi Gera Plaza zonga iwacu mutwenzi ebana z'abarundi barazicishayo nk'amatangazo mugahageze amasara aho bagushiramo na z'abazungu karuki udakunda ivy'iwacu fata umunsi wose kuva saa 2 gushika mu gatondo uvuza z'abarundi kubitana za zindi za kera za baruriro biga mukobwa kugenda abantu bazozikunda ushaka kujana nibihe uri muri club muziki ya club zanyu harimo abatanzania abakongomani wiki bagiye wabo ati mu Burundi wapi ni bakunda imiziki yabo ni hande rero muri mvyagiye mu kindi gihugu akubita swata bivana na twebwe kabisa Frima reka ndagushimire cyane twabanye mu mwanya mwiza cyane ubutumwa ndibaza bwashitse kandi nubwo byari birimo agashavuga keyi ariko uko biri kose ni message kuko nta murundi aryohewe yifuza iterambere ry'umurundi gushaka kuri no saha aryohewe nibiriko biraba kuko biduhanza amaso twese Frima asante sana kwa kuitika wito katika media hizi za Mike hizi za Korea Swahili ni hatari wakoze cyane kwita butumire kuri micro za Koresha Umwanya Media. Merci Koresha Umwanya Media kabisa. Asante sana bakunzi ba Koresha Umwanya Media. Behind camera yari Pax Alaba ndabakunda cyane. Bye bye.